Ni Diyu TV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kuyicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Uno musi rero tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu 13 udakwiye gukora mu gihe uri mu rukundo. Ndakurahiye ic'indwi, ic'amunani, ic'acenda hamwe n'ic'icumi. Niwabikora umenye ko uzoba wisamburiye urukundo rwawe kandi vya burundu. Nimba muri abantu b'ukuri kandi bakundana, mukaba mugomba guhorana iteka mu rukundo rwanyu, ngibi ibintu udakwiye gukora. Icyambere no kwirinda guca inyuma uwo mukundanye, haba kuri fone, haba mu mibereho y'ubuzima busanzwe. Irinde kandi ugire kure kuguca inyuma umuntu mukundanye. Icya kabiri, ntuzigere ubura indero kuwo mukundana muri mu bantu benshi. Aha mvuze kuburira indero umuntu, nshatse kukubwira ntuzomute kw'icubahiro ciwe, nyene umwubahe uko abikwiriye. Icya gatatu, ntuzigere uvuga nabi umukunzi wawe, ubibwira abavyeyi bawe canke abagenzi bawe. Ibi bikunze kugira abakobwa, ariko nabwo ari vyiza habe na gato, bituma uruhame rumwiyumvamwo nabi. Icya kane, ntuzigere utanga nimero yawe ya telefone ku bandi bahungu mu gihe uzi kuri mu rukundo n'uwundi. Co kimwe no ku bahungu, kizire gutanga nimero yawe ya telefone ku bandi bakobwa. Tuje ku ca gatanu, wewe muhungu canke wewe mukobwa uzi kuri mu rukundo, ntuzigere usohoka kuryoherwa utamenyesheje umukunzi wawe. Umuntu ukunda abwirizwa kuba azi aho uri hose. Icya gatandatu, igihe cyose ukiri mu rukundo nawe, ntuzigere umubesha ikintu na kimwe, mubere umwizigirwa. Tuje ku c'indwi, ntuzigere uha umwanya abandi uzi neza ko bagukunda kandi usanzwe uzi neza ko bakurondera. Abo bantu bigize kure kandi kure cyane, batazotuma uhemukira uwo muri kumwe. Icy'umunani, iki kintu ucitondere cyane, ukibere maso. Ntuzigere na rimwe uvugana canke umenyerana n'aba ex b'umukunzi wawe. Tuje ku c'acenda, bakobwa ntimwubakire urukundo rwanyu ku mafaranga, kandi namwe bahungu ntimwubakire urukundo rwanyu ku mubonano mpuzabitsina. Mukundane vya nyavyo biva ku mutima. Ic'icumi, iki kintu naco nyene kirakomeye, gitega amatwi. Ntimukabwire abandi ingorane ziri hagati y'urukundo rwanyu, kuko hari igihe uzobibwira umugenzi wawe akagutoza inama mbi yo guheba umukunzi wawe, kandi we atavyo wari wumva mu mutima wawe, ndetse ukicumva ko ukimukunda. Ntiwashaka kumuheba, ariko bikarangira umuhevye kubera inama mbi za bagenzi bawe. Hariho n'ukundi kuntu ubibwira mugenzi wawe, ugasanga noneho umugenzi wawe ntabwo yigeze yiyumvamo neza cyane, canke ahuza n'umukunzi wawe. Ubwo urumva nawe inama yo gutoza uko yoba imeze kose ntabwo yaba ari inama nziza. Nuko nimwige kwikemurira ibibazo vyanyu, mwirinde ko bimenya abandi. Reka tuje ku ca 11, ntukumve ivyo bakubwira ku mukunzi wawe. Burya abantu benshi bakundana bakunze guteranywa n'abo hanze. Kera niho bavuga ngo inkuru nyumvano irutwa niyo uyiboneye. Burya ntukumve amavugo bavuga ku mukunzi wawe, kuko menshi biba atari ivyo. Icya 12, ntugashavurire umukunzi wawe umwanya munini. Rondera gukemura vyihuse ibibazo mufitaniye. Reka turabire hamwe icanyuma ari naco ca 13. Iga kudakora ivyo umukunzi wawe yanka, kuko uko gwisa kubikora niko ugabanya urukundo agukunda kuri we. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana. Mwari kumwe na Dave uwikunze. Nimba nawe ufise ico woshikiriza canke wokongera ko kuri ibi mvuze, andika ngaho muri commentaire. Murakoze cyane, mugira ibihe vyiza.